igice cya gatanu. Iki ni kiganira amateka kuri Bukimunu Global TV. Jewe nitwa Desire Baringayabo. Urupfu rwa Adolf Hitler. Ikiganiro cy'uno munsi kiza kuba gishingiye ku cyo cyumviro. Hari amajambo yabaye rurangiranwa cyane yavuzwe n'umuhinga mu byumviro umugiriki Socrate. Ikibabaje nuko yabaye amajambo ya nyuma mu buzima bwiwe, kandi yari amajambo y'umwiheburo, amajambo ateye agahinda. Socrate yavuze ati, nagasaga mfashe inzira abafite umubiri bose bafata, ariko nimba ngiye mu buzima canke aho nazosubira kwibukwa ntavyo nzi. Ayo ni amajambo atababaje gusa, ariko kandi adatomoye, amajambo yo gushika ku musozo w'ubuzima. Buri kinyabuzima muntu arazirikana kandi afise ubunararibonye mu buryo buteye agahinda ko ari munsi y'ububasha bw'urupfu, munsi y'ububasha bw'umubabaro, munsi y'ububasha bw'ikibi. Muri rusangi umuntu ari mu ntambara y'ubuzima. Nta muntu atigera yibaza ibijanye niyo yerekeza n'iherezo rya byose. Ageze ku musozo w'ubuzima bwiwe akoba ntikabura. Urupfu ni igisigabwenge. Ikibazo si uko uba igisigabwenge, ahubwo ikibazo ni uko kuntu turi abantu, uko kuntu twubatswe, uko kuntu dufise ubwenge bwa kimuntu burashobora gushika kure cyane mu kubona ibintu, mu gusobanukirwa no mu gutahura. Aha rero igisigabwenge kidutera ukuyoberwa, kandi si ukuyoberwa bisanzwe, ni ukuyoberwa ibintu nyamukuru kandi ishimikiro ry'ubuzima, na cyane cyane iyo kibaye ikibazo cy'ubuzima. Uko kuyoberwa rero ahanini kugaragarira mu bihe by'umwiheburo nk'urupfu, n'ukugena umengo ntirusobanutse, n'ukuntu rurangwamo agakere iyo ruhitanye umubiri w'umuntu. Umubiri tuba twizera ko unengesereye amajambo yose kandi menshi, ariko ukisanga mu gacerere kadahera. Uko kuntu kandi urupfu ruteye ubwoba mu buryo bubandanya, kandi uko kuntu atamuntu ashobora gukora ibinyuranye n'ico wahisemwo. Blaise Pascal bivuga neza mu nyandiko yise Les Pensées, ngo agacerere k'ikirere kidahera karantira ubwoba. Yongera ati, igihe nzirikanya agahe gato k'ubuzima bwanje kanyohwa mu guhoraho kwatanguriye kubaho kwanje ukabandanya n'inyuma y'ubuzima bwanje bugufi. Kino kirere gito cyane mbona nkongera nkuzuza cyabomorewe mu birere bidahera. Ndagira ubwoba no kuyisanga hano mu gishingo cya harya, kuko nta bwenge bibamwo namba. Nta muntu atotega ubwoba n'urupfu. Abantu batandukanye ku isi barapfuye, baba boroshe canke abahambaye. Ntituzi neza ivyo barimwo, ntituzi neza uko bigenda bikurikirana, ariko hari urupfu rwabaye agatangaza ku isi, kuko ni urupfu rwavuzwe ko byinshi cyane kandi birimo guhushana gukomeye. Urupfu rw'umunyagitugu, urupfu rwa Adolf Hitler. Hari kuva ku muhingamo w'isaha 9:15, umuhingamo w'igenekerezo rya 30 ndamukiza muri wa mwaka w'amateka ku buzima bw'isi w'1945, hari hatangiye urusaku rujanye n'urupfu rw'uyu mugabo. Amatohoza atandukanye arakogwa, ubushakashatsi butandukanye ntibwasigara inyuma, atakindi bugamije uretse kwemeza cyangwa kuvuguruza ko Adolf Hitler yapfuye cyangwa atapfuye, yapfuye gutya cyangwa kuno. Uyu wari umugoroba w'ubwoba n'amakenga akomeye hano ku isi. Yego, ni ibihe intambara ya kabiri y'isi yari ku musozo, ariko ntawaca nikanda ibyo musozo uretse y'ubwayo. Impamvu ni kubera ko uwo bamwe mu banditsi bakahise bita umuhinga w'ikibi, umunyagitugu Adolf Hitler, bataramenya neza aho aherereye n'ibyo yoba arimwo koko. Byaravuganzwe cyane ko uyu mugabo yahitanywe n'intambara ya kabiri y'isi. Mbega kuno kuri koko? Nimwibuke muri cya kiganiro giheruka aho nababwiye gusatira kw'Abanyamerika mu burengero bw'Ubudagi. Iyo vyabaye mu gihe bwari bumaze guhinduka umusaka gusa hirya no hino. Ibisigarira vyabomotse, imivyimba y'abantu irambaraye ku butaka bw'Ubudagi. Kino gihugu gihambaye mu mateka y'isi, igihugu cyanditswe mu bitabo byinshi byo mu isi, igihugu
kizwe mu mashure menshi yo ku isi. Muri make igihugu cyandikishije ibikwiye kwigwa byinshi cyane muri kahise cyari kimaze gutakaza ishusho yacu. Ubudagi buteye agahinda kuri no curo. Ibisasu kirimbuzi vyamaze gutosekaza Ubudagi ku buryo kubwihweza gusa bikwiye gukorora amarira, mu gihe mu burengero hasugerejwe n'abanyamerika n'abagwana biyunze nabo. Mu buseruko hoho igisirikare Armée Rouge nacyo kiri neza na neza mu marembo ya Berlin, igisagara gikomeye cyane mu Budagi. Kino gisirikare citeguriye gutangaza agace k'intambara kayisozera. Ibi byose biriko bibera mu maso ya Adolf Hitler, ariko yitegereza intambwe ku yindi, yitegereza urukurikirane rw'ibikorwa bigamije gutembagaza intwaro yiwe n'umugambwe uhambaye Nazi. Yari yaravuze ko we ari Mesiya, yaje gushitsa ibyananiye ngo umuyuda yitwa Yesu. None ubu yajorewe, ubutegetsi bwiwe buriko busenyuka arorera. Utwigoro twe twose tuba imfagusa. Yataye ivyizigiro kandi asugerejwe hirya no hino n'abansi biwe. Ivy'urupfu rwiwe bitangurana neza na neza n'ibirori byo kwibuka umunsi w'amavuko wiwe. Ni igitondo cyo kuwa 30 Ndamukiza umwaka wa 1945. Abakunzi ba Adolf Hitler baje kumwipfuriza umunsi mwiza w'isabukuru y'amavuko. Ivyo byose biriko biba mu gihe abasirikare b'Abarusiya bamaze kwinjira neza mu gisagara ca Berlin, igisagara nyene Adolf Hitler arimwo. General Keitel atangaje igiyungane ry'umubabaro, agahinda n'ubwoba ku Mudagi n'umukunzi wabwo. Iyungane bw'intibagirana mu mateka y'Ubudagi mbere n'isi yose. Ngo ugutsindwa kuzuye nta ushobora kuguhagarika. Inyuma y'iryo ryungane ribabaje cyane, Adolf Hitler ngo ahitamo kwiyahura kuko yanka kugwa mu vyara by'abansi biwe, ngo bamucure bufuni na buhoro, bamukorere akabi kose nako we atakoreye abandi. Ibitabo bitandukanye bivuga kahise k'isi, amashuri atandukanye yigisha ivya kahise, ntibijya kure yo kuvuga ko uyu mugabo yiyahuye. Mbere abandi bakemeza ko yitaye mu bumara buzimanganya umubiri wiwe burundu, kuko yanka ko umuvyimba wiwe nawo woza ukagwa mu vyara by'abansi biwe ngo bahave bawugenza uko bigombeye. Gusa ico benshi bahuriza ko nuko yiyugaraniye mu igorofa. Ibirenze aho ni amayobera. Niho rero bamwe n'abandi batanguye kwandika ibitandukanye bijyanye n'uko ubuzima bwiwe bwahavuye burangira. Ivyo navyo niko kazi nahamagariwe, kumenyesha ivyagiye vyandikwa mu bitabo. Ngo rero bamwe mu bizigirwa ba Adolf Hitler bahavuye batora imibiri itarenga ibiri, umugabo n'umugore, imibiri yambuwe ubuzima. Ngo umwe woba wari wa Hitler, uwundi w'umugore wiwe. Bari bashingiranwe mu minsi ibiri gusa yari irangiye. Gusa nta numwe yemanga ko yabonye neza uko uyu mugabo yapfuye. Ibyakurikiye ko ari ukwibaza gusa no kuvuguruzanya. Byinshi byari mu gutomboza kurenza urugero. Uhereye aho ku mibiri ibiri yakekwa ko yari ifitaniye isano na Hitler, amaradiyo n'imboneshakure, ibimenyesha makuru bitandukanye bitangaza urupfu rwa Hitler, ariko ibijyanye n'uko yiyahuye biburirwa ubusobanuro. Niyo mpamvu amatohoza yakomeje cyane agamije kumenya neza ko Hitler yapfuye koko. Ukwezi kumwe guheze inyuma yo gutangaza ko Hitler yapfuye, igisirikare cy'Uburusiya kivuga ko cyaturumbutse ku ishuka yari mu kuzimu, ngo ikaba yarimwo imibiri ibiri y'abantu baturiwe. Baca bemeza ko umusaya umwe baketse ko woba wari ufitaniye isano n'uwa Adolf Hitler. Iyo bishika kukwemeza ko Hitler yapfuye inyuma y'amezi abiri muri uwo mwaka nyene w'1945. Marshal Zhukov hariya mu Burusiya ategetswe n'umunyagitugu Stalin atangariza ibimenyesha makuru ati ntitwigeze dutora umubiri wa Adolf Hitler. Ashobora kuba yaragurutse muri ya misi ya nyuma yo gutsindwa ku Budagi.
ibi bitangajwe n'umutegetsi akomeye cyane w'Uburusiya, kimwe mu bihugu bikomeye ku isi byatsinze intambara ya kabiri y'isi yose. Bivuzwe kandi mu gihe abasirikare b'ico gihugu nyene bari baratangaje ko batoye umurambo ushobora kuba ari uwa Hitler. Inyuma y'amezi 3 hatangajwe urupfu rwa Hitler, indongozi zari ku isonga mu bihugu byari bikomeye ku isi nka Amerika, URSS canke Uburusiya n'Ubuyapani zahavuye zikoranira i Potsdam mu majyepfo ya Berlin mu Budagi. Wari umubonano wo kurabira hamwe ingorane isi yarimwo inyuma y'amezi make ivuye mu ntambara ikomeye, ariko kandi ibijanye n'urupfu rwa Hitler byaravuganzwemo cyane. Muri uwo mubonano hari ijambo ryanditswe rishyirwa ahantu hatandukanye ry'umugabo akomeye cyane icyo gihe, Stalin. Uyu mugabo yatsimbataje amajambo akomeye yiwe avuga ati, nibaza ko Adolf Hitler akiri muzima, yinyegeje muri Argentine canke Ubuyapani. Hitler n'uyu Stalin barakadasohoka imbere yaho kuko batatana mu gutera uruhagarara ku isi. Inyuma y'imyaka 25 nko mwaka w'1970, ibisigarira vyitwa ko ari vya Hitler vyaravuzwe, vyarazuwe biraturirwa, umunyoto utabwa mu ruzi, ariko babika gusa umusaya umwe n'utuvunji tw'agahanga. Ivyo biraheza bishingurwa i Moscow hariya mu Burusiya. Ijo bundi mwaka w'2000 mu Burusiya, mu gihe cyo kwigina imyaka 55 yari irangiye Uburusiya nyene butsinze Ubudagi bw'abanazi. Umunsi vya bisigarira bishigwa habona inyuma y'imyaka 9, ni kuvuga mwaka w'2009. Abanyasiyanse b'Abanyamerika bemeza ko bakoze ubushakashatsi kuri ADN z'utumanyu tw'agahanga. Bavuze ko koba ari aka Hitler, basanga ko agahanga kara k'umugabo yabanye n'umugore w'imyaka iri hagati ya 20 na 40. Ngo ivyo vyo babihuriranye neza n'imyaka muka Hitler yari afise. Ivyo byakomeje kuvuguruzwa n'abategetsi b'Uburusiya, bo bagwanye intambara ya kabiri y'isi yose baranayitsinda. Byari mu mwaka w'2017, uwitwa Philippe Charlier, umuganga w'Umufaransa, umuhinga mu bijanye n'ibisigarira by'abapfuye, les morts historiques et suspects, nawe agira ubushakashatsi kuri ivyo bisigarira, ashika kukwemeza ko ayo menyo atigeze ahekenya mu buzima bwayo inyama. Ngivyo bihurirana nuko Hitler yari atunzwe gusa nibiva mu butaka. Ariko abanyamakenga barabandanya ubushakashatsi, mbega koko Hitler yahitanywe n'intambara ya kabiri y'isi yose? Yego, akahise katuyagira ko Adolf Hitler ku itariki ya 30 kwezi kwandamukiza mwaka wa 1945, uyu mugabo amaze kubona ko ibyo gutsinda intambara bimutaye ku amazi, yahisemo kwiya ku buzima. Umuvimba wiwe ngo utogwa n'abasirikare b'Abasoviete, bikuvuga abasirikare b'Abanyarusiya, imbere yuko basubira mu Burusiya batsinze abanazi mu Budagi. Ibi byose ngo nta na gace kuri karimwo. Ikinyamakuru Daily Mail hamwe n'itohoza ry'Abanyamerika bari mu mugwi FBI bishikiriza amakuru mashasha ku rupfu rwa Adolf Hitler. Ngo uyu mugabo ntiyapfiriye muri iyi ntambara, ahubwo nyabuna ngo Adolf Hitler yaronse uburyo bwo guhunga ava muri ya gorofa, ava mu gisagara ca Berlin, ava mu gihugu cy'Ubudagi, mbere ava ku mugabane wose w'Uburaya, afashijwe n'Abanyamerika, ashikira ubwa mbere muri Argentine, acabandaniriza muri Paraguay, aruhukira muri Brazil. Ngo yavuye asubira ku mugabane wa Buraya, mugabo ku ncuro mu Butaliyano, ajya gucumbika i Vatikano. Ngo ubu ntiyarakitwa Hitler, yise Leipzig, ni kuvuga Adolf Leipzig. Ngo yavuye yubakana na Kating, umwiraburekazi w'umunyabrazil. Adolf apfa yisaziye neza ari umutama w'imyaka 95. Bisigura ko ibintu byose byamuvuzwe ko ubushakashatsi bwose bwakozwe
ibintu bihambaye n'ivyoroshe, amajambo meza n'amabi, ayo kumuhayagiza no kumugaya, ibyo byose byavuzwe bikurikirana hafi, yibereye ahantu abira abacecetse, atawuca nikanda ko uyu mugabo abikurikiranira hafi, ibimuvugwa ko byose ko abizi. Amakuru nayo naho gutaha.